bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus ndabaramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cyacu no munsi turi genekezo rya 2023 kwezi no kwa gatandatu uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025 ntango ndamutsa cyane abantu bose dukurikirana yaba bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari ku mugabane wa Amerika, Europe, Asia mu mice ine yose igize isi bumve yuko tubaramukije cyane ntibagiye n'abariko barabafasha mu gutunganya ibijanye n'amajwi ndetse n'amashusho nkuko muriko murabibona ko murabizi yuko mu biganiro vyacu yuko ntabandi umwe bafite wa musesanguzi wacu adufasha kugira ngo dushobore gutahura ivyinshi mu buryo buramvuye reka ntangure byamuramutse cyane bwana musesanguzi nizere yuko umunsi uri kuragenda neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ndameze neza ndashima Imana. Twabanye mu kiganiro cyo mu gatondo cyane gose aho cabugishije abantu batari bake. Je kabisa umunsi uriko uragenda neza. Umunsi uriko uragenda neza. Bwana musesanguzi amakuru y'uno munsi novuga ko atari make cyane. Kuri pwe ya mbere turaza kuyaga ku kijanye n'abarundi basanzwe barahunze mu mwaka wa 2015 babayeho nk'ivyihevye handavuga mu makambi basanzwe babamwe. Sico gusa turaza kuyaga turaza gukora analyse ku bijanye n'ingene intambara ndetse n'ibiza byose biba mu isi Amerika iba bifisemwo ukuboko. Ibi turaza kubigarukako mu buryo bwiramvuye sivyo gusa turaza kuyaga no kubijanye n'amakenga ku vyinyegeje inyuma y'amasezerano hagati y'igihugu ca Uganda ndetse n'igihugu cha Congo. Aha ni mu masezerano bahanye gutuza imigwi gufashanya mu gutuza imigwi y'iterabwoba hano mu ntara yayituri byose tubaze kugaruka ko mu buryo bwiramvuye ngenda guhikaze mu kino kiganiro cacu bwana musesanguzi. Yes, urakoze cyane ku ikaze mpaye bwana journaliste. Reka nanje mpe abadukurikirana ikaze kugira ngo baze babane natwe muri kino kiganiro kigufi tugiye gukorana cyane gose. Imbere yuko twinjira mu idonido bwana journaliste ya kino kiganiro nkuko abivuze hariho abantu mu by'ukuri bacibaza yuko tutiyega ubwoba. Umuntu umwe niwe yavuze ngo imyaka yo gupfa ngo arayirenza ngo ararenza imyaka bari ko bamubwira ati wowe turakwica kabisa nta kabuza aca bishura ngo jenga imyaka yo gupfa ndayirenza ari muri bonus ngo naravyaye umwana ngo acapfa juste akivuka. Rero je maze kubyira abana 4-5 urumva ko imyaka yo gupfa maze kuyirenza. So bisa nkaho twasubiye muri ya misi ya mbere tugitangwa gushikiriza amakuru abakunzi biganiro byacu niho twabona ama message menshi ava hakujya Kanyaru batugira kwiterabwoba cyane barabica ngo nimureke ivyo bintu ibiki. So umuntu aciye baza none ivyo gutangaza amakuru tubihebera abanyarwanda gusa twebwe abarundi ntabwo dufise amakuru tugomba gutangaza ntidufise dufise uburenganzira bwo kugira icyo dushikirije. Ibi nibyo byatangura hatangura ama message nkaya y'amamenase y'iterabwoba mu nyuma hagacakurikira kutugarira imbuga umbure bashaka kuduca intege babone yuko barabe yuko basi nizo ntege tuzifise mugabo ntazo dufise. Izo ntege mwa mushaka kuduca ntazo dufise twebwe ibyo turiko turakora turabizi ntabwo turiko turakora ibintu duhubutse. So reka rero bwana journaliste twinjire mu kiganiro cacu ahubwo nibo nanshatse guca intege kugira ngo ntibasuye gutakaza umwanya abiyumvira yuko botubuza gukora igikorwa cyo gutangaza amakuru kuko ntabwo ari bo bakidushitseko cyane gose. Bwana musesanguzi mu kwinjira amakuru yacu untunge twinjirire dukore tuvuge ku bijanye n'ingene iyi Amerika mu ntambara ndetse n'ibiza vyose biza mu isi ibifise mu kuboko. Mbega wewe ni kubibona cyange barayibeshe bwana journaliste? Ubundi isi irafise abantu bayiyoboye cyane gose sivyo. Ndibuka mu gitabo cya Ndacimana sinzi uwavuze ngo ngisingo ibonye ingigushije ishano mu Kinyarwanda niko handitse ngo isi igushije ishano ngo kubera yuko ngo umugwanizi yayimanukiye sivyo. Kubera ko Satani yakorewe mu isi kuva kiriya gihe isi yaribonye ishano yaribonye amahano voilà. So bivuze ngo rero isi irafise abantu bayiyobora bwana journaliste. Hariho abantu babayeho babona ibintu biza bikagenda intambara z'amazisuka ukuna kuriya bakibaza yuko
ari ibintu byikora gusa ego wapi ubundi hariho abantu baba biyicariye ahantu bakomanda bino bintu sivyo ndashaka ntanga akaruro kari très simple wanashaka sinza kubyinjiramo cyane gose ngo ndavyagure nza ndavuga utuntu duto kugira ngo nerekane yuko isi fise beneyo wowe wavuze ngo n'abanyamerika jewe sinzi ko ari abanyamerika mugabo ico nzi nuko isi fise beneyo kandi nibaza ko inyuma ya kino kiganiro umuntu wese aza kumenya ati bene isi ni bakanaka sivyo tugende gatoya kubiza ibiza ni kirundi ikiza ibiza byama byateye cyane muri Afrika ku mugabane wa Afrika no bakunze kuzibiza aha twovuga za COVID-19 aha twovuga za mpox za kolera tusa macinya ibyo byose nibiza byama byatwatatse hano ku mugabane wa Afrika mugabo nemeza yuko sinobyita ibiza ubundi bo niryo zina babonye ryokora cyane mugabo ni ingwara bakora baraja mu malaboratoire bakazikora zino ngwara bakazipimira ku banyafrika yes bahama bakazirungikira abanyafrika ibi abize shimi cyane baca babitahura yuko kenshi iyo bagiye mu maseansi ya pratique babereka ingene bashobora gukora ama mélange bagatora uburozi runaka bakora ama mélange bagakora amabombe runaka so ibi rero ndashaka twumve yuko bijya biza byama bitera Afrika ntabwo byiyadukiza uko nababikora hama bakabirungika ku mugabane wa Afrika aha ikindi nomenyesha badukurikirana nuko aba bazungu bazi gushaka amafaranga kudushaka nk'amafaranga sivyo babanza kwanza gukora ico bita prevention urucanco sivyo rukingo rw'ikiza runaka bakaba barufise hariya hama bakabona kuzorekura cakiza voilà cakiza bakakirekura mu nyuma bagaca bavuga bati rero abashakashatsi twagize ibishoboka byose twatoye urucanco rwa kijya kiza rero turabasabye muze babacanje uto wadacanje n'akazi kiwe araza kugira ikibazo so ugasanga rero ya mareta yacu ariko arasuka amafaranga muri zincanco muri zivaccine kugira ngo abene gihugu babo ntibaje kwicwa nivyo biza so aha rero shimye ko tuganira gato cyane kuri iyi COVID-19 sivyo covid yateye ndabivuge gute cabaye ikiza caje ku muvuduko muremure cyane kabisa kandi covid yarakorewe promotion iteye ubwoba twe turi hano muri Afrika twumva ngo ipari ngo covid yahitanye abantu ibihumbi runaka muri Itali yahitanye abantu bangana uko nuko bagahimba makuru bagafonda makuru ku buryo ukoze ama analyse abantu bashobora ama analyse y'abantu bavuze bahitanywe n'ijya covid sinibaza ko bari kuronka n'abantu babahamba wapi mu nyuma tujya gusanga iyi covid siyo ikintu cyagiye kwerekana neza yuko iyi covid itigeze inabaho n'abarusiya intambara y'Uburusiya na Ukraine yatumye promotion yakoregwa covid ihagarara ija iyo promotion bayitwara muri ijya ntambara ya Russia na Ukraine sivyo bwa bundi tuza gusanga kumbe ya covid ntiyigeze inabaho ahubwo bayiremye mu mitwe yacu abantu baraja ngaho bariyahuza incanco abandi bariyahuza ubufukamunwa simanye ngeno bivuga bwa journaliste ni ibintu byari bibabaje cyane mugabo hariho abapresident b'abanyafrika nuvuga babaye intwari bahagaze magabo kabisa baranka gushira pressure ku bene gihugu babo ngo biteze zyancanjo bagira ibikitusa aha twovuga nka fe nkuru nziza yakwigendera president w'igusha ciza cy'u Burundi
twovuga na president w'igihugu ca Tanzania nyakwigendera nyene John Pombe Magufuli abo kabisa barabaye intwari wanashaka ku buryo na nubu hariko haravugwa yuko mu byatumye bajya abanyakwigendera bicwa yuko niki kintu cyo bakirimwe cyuko banse yuko iyi covid ikorerwa promotion mu bihugu byabo aha dusimbire gato mu bihugu bashoboye kwemera ayuko iyi covid ibaho bajya abubahwa babijya bihugu ubwabo ndazi ko bari bazi kitabaho mugabo kugira ngo bashobore kuronka kuri ijya fond ajya amafaranga yateguriye ibihugu bizokwemera yuko iyi covid yabayeho y'amakonfinema mu Rwanda babita ngo ni konfinema bayita gute guma mu rugo umenga nuko babyita sivyo quarantaine cyangwa confinement barabahaye amafaranga igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu byatunzwe kabisa yabyagije umusaruro yes mugabo kandi sinzi ko babyumvise bona journaliste mu ndwi iheze no hari indwi zibiri aho igihugu cy'u Rwanda cyari cyo gutangaza yuko covid yasubiye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda aho hatangiye kuvuga ati none bakeneye kandi yuko bashira abantu muri guma mu rugo muri quarantaine byo ntabwo nje kubiteba ariko bwana musasanguzi naguciriyemo hari ikintu uvuze yuko hari aba president bemeye yuko covid ibaho mu bihugu byabo kandi covid atayihari tukaba tuzi yuko ngaha mu Burundi hari abafatwa n'ivyo biza bakaja mu makonfinema bakaja muri hajya mu buzu bashobora kubitaho mukaye ibintu abantu badukurikirana barashobora kugira amakenga bakavuga ati kubera ikuvuze yuko covid itabayo mu gihe tuzi hariho n'abategetse mu gihugu cy'u Burundi yafashe bakaja kwivuza mu mahanga bona journaliste ndashaka untahure hano hantu n'abadukurikirana cyane gose navuze covid nako navuze yuko abantu batwara isi sinavuga baribo barafisa ama laboratoire bicaramwo bagakreya ingwara sivyo ibiza ama epidemi bakayaturungikira sivyo so uburyo barungitsemwo iyi covid n'uburyo bayikoreye promotion biratandukanye cyane gose promotion yari sivyo je no guha karorero n'abarundi bangahe bishwe na covid mugabo n'abarundi wasanga bishwe na malaria haraza abaganga babaye kohompi bagasaba famille ati nimwemere tuvuge yuko bishwe na covid kugira ngo turabe ingene iyi ngwara bayifata mu buremere bwayo bayifate mu buremere tagira tuje mu Rwanda aho bayigagamishije ni bangahe bishwe na covid shani bake so covid bona journaliste yari inkora dusanzwe tugwaye none wowe ntumanye inkora indwi zitatu just siko bimeze cyane gose none ko batadusize muri quarantaine muri confinement wapi kabisa covid hano ku mugabane wacu wa Afrika mugabo uravyemera ko yabayeho nikiza barakiremye ico nahakanye n'uburemere bagihaye ntabwo cyari yica muri make kujya kuntu bavuga ngo ngirica aba bafatana amafaranga bagasesa mu barabara ngo abantu ngo babonye amafaranga ataca bamariye ngo kubera ko ngo yabananiye kubakiza covid tusa bagafata covid bakayihuza nibihe by'iherezo byahanwe muri Bible yes ni bihe by'iherezo bien sûr kuko ni ingwara abantu baremye mugabo buremere bayihaye so reka tuge guteba hano kuri covid ubundi si ikiganiro cyacu gihagaze mugabo nerekanye ingene covid yagiye kurangira covid yahejejwe n'intambara ya Ukraine sinzi yuko intambara ya Ukraine ariyo yazanye umuti mu Rwanda no ngaha mu Burundi na Tanzania na hehe ngo covid ntisubire kuvugwa ico sinzi ko ico kivuga ko cyangwa uwundi tuze guhera muri commentaire sivyo twevoriwe kandi ubu aho shaka guhagara cyane wanashaka bona journaliste ni kuri intambara ya Congo tumaze iminsi turiko turerekana ukuri kwayo aho ibitangazamakuru byinshi byari bimaze iminsi bibesha yuko M23 arico gisirikare ca mbere gikomeye ku mugabane wa Afrika n'ibindi no kuvuga promotion yakorewe covid yanganye na promotion yakorewe inyeshamba za M23 sinzi ko kijya kintu akibonye cyane gose no kuvuga izi nyeshamba za M23 ku mbuga ngurukana bumenyi zari zikomeye cyari gisirikare ku rugero rw'aho wanashaka bashaka no kugikompana n'igisirikare cy'u Burusiya cyane gose ni nka kujya rero bagiriye promotion iyi covid so
uyu mwanya tuvugana bona journaliste ubundi niho ngiye guhagararira kugira ngo mpeze kino kibazo warumbajije canke imada ubu nyine tuvugana ntabwo intambara ya Kongo iri kiravugwa sinzi ko uri kurabibona turamaze indwi zibiri zirenga iyi ntambara iri ko irabera mu burasirazuba bwa Kongo itagifise inguvu ku mbuga ngurukana bumenye nko vyahora ubu buzi impamvu sindwi zibiri gusa tiko turinjira mu gihe kiringo cy'ukwezi yes none wowe uzi impamvu iyi ntambara itakivuga ku mbuga ngurukana bumenye hari iyindi ntambara ifise promotion irenze niyo mpamvu niyo cyo gituma no hinge gato hinge aha no nshaka ko abantu dutahura sivyo M23 iracari mu bice yafashe sivyo usivye ko hariho uduce tumwe bariko barayaka mugabo uyu mwanya cagisirikare gihambaye cyane ku isi M23 ntabwo kikivugwa n'ibitangazamakuru wanashaka byo mu Rwanda hanye byahora bibakora promotion nivyo muri Kongo ntibikibivuga ibyo ku mugabane wa Burayi na Amerika byarahagaze mu yandi majambo intambara ya Kongo yabaye classée sans suite yaheze none Amerika ikigira kiheze nike bwana nivyo ngomba kwereka Amerika ntiyahamagaje leta y'u Rwanda na Kongo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara kubera ko itabahamagaje iyi ntambara igitangura kugira ngo Amerika ntiyarizi yuko u Rwanda rubirimo bararindiriye abantu barapfa n'abandi barapfa M23 barayifinansa irigarura uduce n'utundi mugabo bageze aha byanse reka ndakwereka impamvu rero byanse sivyo nukuvuga ravitaillement militaire yahabwa M23 ubu nikiza ubwo uvuye kiraja handi irikiraja muri Israel ibi nitunabiharire ko nitunavyumvire ko gauche droite nukuvuga intambara ifise uburemere cyane kuri Amerika magingo aya ni intambara ya Iran na Israel bivuze ngo yabonye ko M23 ntaci kibamariye igihugu cy'u Rwanda kuri Amerika ntabwo kivara ubu igomba gutabara Israel niyo ibona ko inyungu zihambaye cyane gusumba sivyo biboneke yuko rero iyi ntambara yo muri Kongo Amerika niyo yariko irayigwana cyane gose magingo aya Amerika nta mwanya gifise gutakaza kuri kano gahugu ku Rwanda ngo ikagira iki nibiki yaramaze guplanifya ko igomba gusinyisha leta ya Kongo n'u Rwanda kugira ngo intambara ihagarare ubu yarindiriye gusinyisha Iran na Israel mugabo babanje gutikurana niko abanyamerika bameze bareka bakumvirizanya kabisa babonye wa muntu wabo wo mu kuboko kw'iburyo ari waremvye bagaca bavuga bati okay mugira amasezerano mumvikane intambara ihagarara bana musanguzi mbona twomakura parce que umwanya sikirenga cyane unkundire dusimbire ku barundi basanzwe barahunze mu mwaka 2015 aho navuze yuko ubu wabayeho nk'ivyihebe ameze nk'ivyihevye urashobora kubivuga ku iki aho tugiye tunabona akenshi bavuga amajambo atari meza na cyane kuri iki gihugu cyawe ciza cyo Burundi bwana journaliste uzanye point iremereye cyane mugabo buryo yizanyemwe nibwo ntagomba kuvuga muri iyo angle kuvuga ko babaye nk'ibyihevye si bose bari kuvuga uti hariho bamwe basa nako bahunze muri 2015 kubera rya migumuko yakozwe ubu basigaye bameze nk'ibyihebe cyane gose je mbere no bita abakondane sivyo ni kubera iki itonda bivuze uko d'abord twibukanye yuko hariho abahunze 2015 bahungutse cyane gose bariho yes kandi babayeho neza bashike mu miryango iwabo kandi ntababakomanga mugabo kandi ntitwereka no kuvuga yuko hariho abari bahunze barahunguka mugabo ubutungane bwabakurikiranye kuko hariho ivyo baregwa ntitwereka kubivuga rero hariho n'abandi biyumvira guhunguka kandi mu by'ukuri batanazwi yuko hariho amakosa bakoze mugabo bikabananira guhunguka kubera ubwoba bw'ivyo ubwabo bazi bakoze sivyo so bivuze iki rero
muri bano batarashobora guhunguka baba bari mu makambi y'impunzi mu gihugu cy'u Buganda cyangwa mu gihugu cya Kongo harimwo abo novuga ko bakomeje kwitwara nabi cyane ku gihugu cy'u Burundi aho bakomeje kugicafuza kabisa ku rugero rwo hejuru navuze bari mu makambi y'impunzi hariho n'abari no ku mugabane wa Burayi na Amerika nabo bakomeje gucafuza igihugu cyiza cy'u Burundi umuntu nyene arekure kuvuga amajambo yose mugabo ni byiza ko avuga yamugirira akamaro sivyo muri bano rero hariho ababayeho nk'abakondane sivyo bo sinzi nimba sanse je ntahora nk'umukondane kariyo n'abandi bayitahura sivyo je ntahura yuko umukondane ni wa muntu yamaze kumonogorera gukora ikintu kenshi bivuga mu kintu kibi avuga ati ntaco ncera ari kwandura naramaze kwandura ntaco ncera hariho rero abamaze novuga kwikonda nabo nyine ubwabo bakabona yuko atamahirwe namba bafise yo kuzopfa basubiye guhonyora ku gataka k'igihugu cy'u Burundi kiretse gusa ngo bahinduye amatwari no kuvuga bakuyeho intwaro ya CNDD FDD aba rero nibo batagira reka mvuga gafuka munwa ku munwa batagira gakingirizo ku munwa kuko bavuga amajambo y'uruterasoni bubahuka indongozi cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe n'abandi babafasha kurongora sivyo aba rero nta nubwo tugomba kubateba ko cyane bwana journaliste sivyo ukuri barakuzi kandi byo ndahamya yuko imyaka bamaze mu buhungiro burya ni gihano bihaye yaba ari bikunda leta ya kuvuga uti vraiment ico gihano mwihaye cyari gikwiye reka tubareke mu mugabo kubera amategeko y'ino usanga yemereye nk'amabuye nta kundi bagomba nyene kuzokwita ubwo butungane ico gikombe bakinywere ko kuko nta yandi mahitamo so akajambo rero babwira na gaki tugomba kumenya yuko umuntu agifise umwuka w'abazima akiri ku isi numukandida w'ikintu icari cyo cyose sivyo ukiri ku isi uri umukandida w'ikintu icari cyo cyose hariho abanyepolitike benshi bahungiye mu bihugu bitandukanye mugabo byaza kurangira bya bihugu byabahaye ubuhungiro byabatwaye mu gihugu iwabo sivyo bagakurikirana n'ubutungane babona yuko binyegeje batagitazo kumwe kugira igihugu cyabo kibafata dosiye zima ariko mbona kugira abantu bana journaliste iyo ndakavuze abantu kenshi bambona ukundi kuntu ubundi kuri iyo kuvuzwe kubabaza benshi so bana journaliste muri politique nta bansi bibihe byose baba sibyo muri politique mu Faransa bavuga ngo pas d'ennemi éternel sibyo muri politique ni ko bimeze sibyo none ndakora kare tresem ubu abakuse kudeta bari mu Rwanda benshi nabo abayigerageje 2015 bibirazwi ubu Kagame byari kumunanira kubatura ngo abatare ku Burundi atanyumu abafiseko nivyare kabisa ntabwo dufata amatwari y'u Rwanda yohinduka hakaza iyi system ubaze ko batocoba buri iyo barakora wahungiye yes niyo mpamvu rero byari kuba byiza baretse kuguma bicafuza cyane gusumba kwicafuza baricafuza mugabo byo kuba byiza bagumye biyongereza ku bucaha yes batagumye biteranya na leta yabo kuko ubundi dukomeye kuvuga ngo leta n'umuvyeyi kandi niko leta n'umuvyeyi rero byari byiza batagumye baduza ishavu y'umuvyeyi kumbura ko badushavu y'umuvyeyi niko nawe aguma yiyumvira kuzobahana yihanukiriye cyane gose ariko iyo bari bitekereje tu kubera umuvyeyi ukumvira turabana kumburengira ngo barisubiye ko reka kumbura tuzaciye ngo ningufi cyane niyo ngo ningufi tuyihoze tuze tubahe impanuro cyane gose hinge gato n'ikintu mvuze nibaze ko kino ino point wayizanye umunsi biturutse ku majambo yaravugiwe mu makupu WhatsApp yacu aho umurundi bien sûr bivuga ko nawe nyine yahunze 2015 ari mu gihugu cy'u Buganda yarungitse amawudu y'uruterasoni
habuze ibintu by'ukuri ata mwana w'umurundi yarezwe n'ababyeyi babiri yo kubagwa kubivuga nari nunasubira mugiye birateye isoni bamwandikiye ndamubwira ati bro rondera brose dawe brose vraiment amajambo wavuze wicafuje nibaza yuko si byiza yuko abantu bose babona ko turi babifite twaricafuje bihagije reka rero tugerageze kwiyambika agashamba babandi bakomeje gusabira ibihano igihugu babandi ataciza na kimwe babona ku gihugu siase nibahagarike cyane gose nabwiye ikiganiro wakoze kuri televiziyo imwe sindahibuka aho wavuze ngo umuhinga ari mu gihe cya kampanye ngo umuhinga nako ngo wari kuba umuhinga yari kuzana ibitoro agatanga akarorero akavuga ati barundi jewe n'ibitoro narifise ndahega rero muzontore kugira ngo ibitoro nzogume ndabiza c'abandi batazi yarabonetse no muhinga umuhinga yarabonetse umunwa yarabonetse niyo mpamvu mbona journaliste ni byiza yuko abarundi twokwiga gusenyera ku mugozi kuko jewe cyo nashoboye urabishoboye cyane kana kamundi yabishoboye rero tudashize zino nguvu hamwe tuzoba dufite ibyo tubura niko bimeze iyo jewe kijashoboye nashinze kukizana ngo ndagihuze n'icyo natashoboye ngo ande kizoguma kirikarate cyane go kandi twibuke ko bidahara mu ruganda badacura cyane gose ba musangozi asante sana ariko mukurangiza no mukuru yacu no munsi reka tubanze tuyage kubijanye n'amakenga yinyegeje kubijanye n'amasezerano y'igihugu c'Ubuganda ndetse n'igihugu ca Kongo bafitaniye yo gufashanya mu gutuza imigwi y'iterabwoba ngaha mu ntara ya Ituri. Abantu benshi barabonye ivurwa y'ayo masezerano baravuze byinshi bigiye bitandukanye, ni nayo mpamvu inosije ndayizanye kubwira umusesanguzi wacu agire icyo yivuze. Mbona journaliste igihugu ca Kongo kirafitanye amasezerano n'igihugu c'Ubuganda kugira ngo igihugu c'Ubuganda kize gufasha igihugu ca Kongo hajya mu ntara ya Ituri gutuza imigwi y'iterabwoba. Mba nihenze byari muri muzinya bise Shuja ni coalition y'igisirikare ca Kongo na FARDC. Je naganiriye mbona journaliste n'abaturiye kabisa ndababaza mu by'ukuri mutubwire bimeze gute kiniki baravuga bati ingabo z'Ubuganda UPDF bataraza mu by'ukuri hariho umuhari w'iterabwoba warabangamiye umutekano w'abantu sibyo barabazicawe n'igihugu barabiba barabakora ibyamfura muri bitandukanye mugabo UPDF maze kwagera baratujije umuhari inguvu zawo ziragabanuka sivyo ariko uyu munsi hari amakenga kubayituriye atandukanye ati yiki bwana musisa dusanzwe tuzi yuko iyi ntambara ikibera muri Kongo kote M23 iri ishirikwe n'ibihugu birenga 8 sivyo hariho ibisirikare by'ibihugu birenga 8 n'iki gihugu c'Ubuganda kiri risanzwe kirimo sivyo aha twibutse badukurikirana yuko haraheze indwi zibiri imba nihenze aba wazarinde bakoze operation muri Rucuro mu gace ka Kongo gafitaniye novuga gahano rubibe mu gihugu c'Ubuganda ngira ucuvyibuka aho muri mirima none simirima cirikirano nuko nibuka akanuzenya mugabo cyo cyase kuvuga n'igiki ngira ngo nibuka yuko aba wazarinde bamaze kurasizunisha amazamu d'Etruwa nyinshi zirutse zinjira mu Buganda sivyo n'ubu je cyane bazikibaza ubu byoshika wazarendo ikarasira abantu veturabo dufate akarorano muri Kamanyora bakirukira mu Burundi abo mu abantu ndabana karondiko ndibaza abo wazarendo byoshika wazarendo ikarasira mu veturabo kugira mu Burundi ivyo nivyo baho kabisa nyamba ikintu kimeze nk'indoto ndibaza umuriro wose M23 boyicanira yongira mu gihugu c'Uburundi ni nkuko bazarende umuriro wose boyicanira kajya muri Kamanyora itongira mu gihugu c'Uburundi sawa reka rero tubandanye hano nashatse kandi ngo mbandanye mugabo hano muri Rucuro inyesha bazarende M23 barazirashe zishazihungira
mu Buganda ntitwigeze twumva UPDF yabafashe ngo ibashikirize FARDC mu gihe tuzi yuko iyi UPDF iriko irafasha FARDC muri Ituri kurwanya imigwi y'iterabwoba aho baciye bati kibazo ni gute iyi UPDF igisirikare cy'u Buganda cyokorana na leta y'u Rwanda muco bise M23 kurwanya leta ya Kongo hama iyi nyene UPDF ikigaruka gufashanya na leta ya Kongo gutuza imihari y'iterabwoba nabo bari muri ya mihari y'iterabwoba yes hari amakenga nuko ibyo biriko biraba urujijo kubayituriye aho bavuga ati none ubwo president wacu ari mu biki yone ariko atudandaza ni gute akomeza gukorana n'Ubuganda kandi imaze kugaragara ko Ubuganda bufatanije n'igihugu cy'u Rwanda so aha ariko niwe navuge ko ku karere bambwiye bati UPDF iyi rungitse ingabo 8,000 muri Kongo ibihumbi 3 bija muri Shuja ibindi 2,000 bica bija muri M23 ibi niko biri kuko ugiye kureba ku birindiro bya UPDF muri Turi byinshi biri vide so aya majambo twaziye kubera ni mu gihe umugabisha w'ingabo muri gihugu cy'u Buganda uyu General Daniel Rugaba Muhozi yari yasimbiye mu gihugu cya Kongo vendredi reka bite ku renouveler kuvugurura amasezerano bafitanye kugira ngo babandanye bafashanya gutuza imigwi y'iterabwoba muri Turi abenegihugu bari bazi bati kumbure Perezida Chilombo acavuga ati ntitukibakeneye mwebwe twarabonye yuko muri ko murafasha izi nyeshamba za M23 so aho mubacayibaza bona journaliste FDNB urabye ingene yahagaritse umuvuduko wa M23 bakababuza kwinjira mu gisagara ca Uvira bakanabasubiza n'inyuma wanashaka ubu M23 ikaba ubu iri nko mu Kazinga iri mu gisagara ca Bukavu muri Sud Kivu niho nyine bafise kubarugira ngo basi bo kotana kazuba sino ahandi aya mahirwe ntiyabafise kubera iki ubufatanye bwa FDNB aha muri plaine cyangwa se muri Kivu batuhana kandi amasezerano ya Tshisekedi FDNB nyene akaba ariyo ijya kubandanya no muri za Ituri no mu bindi bice bitandukanye ugira ngo ijya marite rwoza ari bari kode kana bindi yitwa irafise ingufu gusumba M23 so nibaza ko Chilombo yarakwiye gushira ibintu mu gaciro ka sivyo ega ni mu kubona journaliste umunze kubibona ubasanga umukobwa umwe aratendeka gutendeka mu Kirundi gutendeka sigeno ni Kirundi ni Kirundi gutendeka ni umuko wawo donc washize ikintu ku mutwonga bashira ku kintu kugerekera bo bisanga niho muri angle mbona ukabona ngiye utanga usanga umukobwa akunze umuhungu umwe akunze n'ubundi bose arende ko akundana kandi abahungu arabagenze cyane sivyo ibaze nkawe abahungu bose bazomenya yuko bahura kuri umukobwa bizogenda gute bose bazomuhe cyane bazogara baba bamukunda atavuga zigena nawe ubundi shabakura nazo kwicana so bivuze ngo hano Chilombo atarabiye neza azosanga aho ino mugani w'abaswahili bivuga ngo mpenda tuwili kamoja wewe twese bashobora kuzokubona twora yuko simbona yuko FDNB izocudikana UPDF nibiba none mu byoshika M23 bakayituza muri Kongo n'akarorero muri Ituri izo yavuye kandi UPDF yazoguma urumva ko urumva ko M23 samariyo gucambara tuzo UPDF kaja muri Ituri cyane gose bakibera mirere baramusizamuza ibintu biracagoye cyane ibintu biracagoye ibintu byaguma biba bigo kugira ngo bigabanuke ahubwo dutegwa twuma tugwiye
nivyo biragaragara cyane bana journaliste niyo mpamvu aba bayituriye bariko barabogoza bavuga bati abantu bafite amajwi ashika kure mutubwirire Tshisekedi abasi atuma duhabwa ubusobanuro bw'ibi bintu ariko arakora ko twebwe biriko biraducana kabisa. Asante sana bwana Musanguzi, twayaze byinshi mwano makuru, nizere yuko abantu bashoboye kumvira byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero nongere nshimira cyane Musanguzi wacu n'abakameramani bacu bariko barakora ibikomeye kugira ngo amajwi n'amashusho bibashikira cyane. Bwana Musanguzi, reka ndabashimira hamwe mwese muri rusange. Yes, ndamushimiye cyane nanjye bwana journaliste. Reka nshimire n'abadukurikiranye cyane aho bari bose. Tubasaba ko twohurira muri commentaire toujours. Kandi dufashe no kwagura umuryango wa BF. Nkuko mama mubikora Musanguzi yabwiye kubivuga, dufashanye kwagura umuryango wa BF+ ni gufata bino biganiro mukabishikiriza n'abandi batashoboye kubironka. Reka ndabashimire cyane mwe twabaye mu kino kiganiro, amasaha cyari nizeye yuko tuzakorana no mu bindi biganiro cyane ku mirongo y'urugamba. Murabona yuko tutarasimbiraho neza na neza kugira ngo tubahe byinshi kandi ndazi ibidasanzwe biguma bikoreka. Reka rero ndabashimire cyane, bye bye.